Shalom shalom kwa mayinazi muraho murakomeye muri kumwe na Rede Hardworker. Reka turabire hamwe uburyo umuntu akora swaping. Kugira ukore swape turi muri wallet ya metamask, manza ugakopya link ugaca uyizana hejuru hari uturungu dutatu hama ukahafyonda. Murabona ahantu handitse ngo browser, abafise telefone y'igifaransa handitse ngo navigateur. Uje kuhafyonda handitse browser bica vyiyugurura, bimaze kwiyugurura muca mubona aha handitse ngo search or type your, aha nuko uca ugira paste, ariko ubanza ukahafyonda akaduga hejuru hama ukagira paste. Kubakoresha igifaransa handitse coller, hama murabona ahantu hari link munsi ntuca ugenderako, iyi link urayifyondako. Iyo link umaze kuyifyondako ica yiyugurura, ica yiyugurura. Sawa, ku bantu rero batari bwayishemwo iyo link ya swape, ica babereka uko mu connecta iyo link na metamask wallet yanyu. Baca baguhereza ahantu uca uyikonfirma munsi, ako kantu uza kuyikonekta na call chain testnet ugaca ukonfirma. Iwanje isanzwe iri connecte, aha duca tuza gufyonda kugira ngo ukore swap. Gukora swap umva ni kweshanja ama crypto money dufise, tuvuge ya Cole, tugaca tuyahindura nk'ubundi bwoko bw'ama crypto money. Nuko kugira ubihindure rero murabona ahanditse ngo select a token, maze kuhabona handitse ngo select a token uca uhafyondako hama gaca kakuzanira nka USD token dushaka guhindura dushe mu madolari, dollar americain. Uca uza ukayifyondako igaca yiyandika ngaha munsi, kuko murabona iciye iza kwiyandika aha. Nuko ivyo biheze, kugira ngo uze guhindura rero ama test call yawe ufise uyashire mu ma USDT, uca uza hejuru aha mubona hari zero, nuko ugaca ushiramwo igitigiri, tuvuge ni test call imwe ushaka guhindura ukandikayo kimwe. Munsi baca bakwereka valere yayo yandi mu madolari y'amanyamerika. Nuko kugira rero ukore iyo swape, mwese muriko murayibona aha munsi handitse ngo swap, uba ugiye kweshanja crypto ziri mu ma test call ugashira mu madolari y'amanyamerika canke izindi token ushaka guhinduramwo ukeshanjamwo kwakoresha ururimi rw'igifaransa. Aha rero murabona ko handitse ngo swap, handitse ngo swap. Nuko uca uza rero ugafyonda kuri swap. Umaze gufyonda kuri swap urarindira gato bagaca bakarikira ama frais de transaction. Bamaze gukarikira ama frais de transaction, sinzi ko mubibona, babikarikira ngaha mw'aka gatablo vyose ayo bakata utu. Nuko biheze uca ufyonda ahanditse ngo confirm, sinzi ko muhabona, price irahindutse, hinge gato twemere ibiciro, umwanya ninageze igiciro caciye gihinduka muca mubibona. Nuko rero urabona ko ibiciro ntibiguma biri stable, uremera aho bagushira ugaca ufyonda ahanditse ngo swap, nkuko twabivuze ugaca ufyonda. Uca urindira rero ico giciro bariko bagezeko, hama ukarindira igakarikira, maze ukarikira munsi uca uduza gato ukaza kurondera ahantu handitse ngo confirm, sinzi ko muhabona handitse confirme, hama ugafyonda ukarindira network zikagenda neza. Hama ku bantu badafisemwo irya USD token, muca mutwara irya link ya faucet muri metamask browser muyishiremwo, munsi muca mubona akajambo kanditse ngo add USDT to metamask. Iyi rero murabona ko ihejeje gukora transaction iragiye, tuca tugira close. Valere turaza kwisangamwo, ariko reka mbanze ndabereke gato, turavye aha hejuru
hejuru balance yari ihari kare yari 5.2 ariko ubu hasigaye 4, gaca turaba ngaha balance sinashoboye kuyisoma, aha hari iyi ya SUSD ariko yahindutse urabona ko yaciye vyongerekana, reka tugende kurabira rero hamwe muri wallet, kugira uze kuraba rero aho wahejeje guswapingira uca usubira ugafyonda kuri twa tuburungu dutatu hejuru, hama umaze kudufyondako ugaca ugaruka aha kuri wallet, sinzi ko aka kantu mukabonye, mpejeje gufyonda kuri kirya tuburungu naciye mfyonda ahanditse ngo wallet, abakoresha igifaransa handitse portefeuille, hama ugaca ufyonda. Uje rero aha murabibona mwese ngaha ko ndi kuri ecran ya hardworker, ngomba kwerekana ubutunzi mfise muri wallet yanje. Nakoze swap ama USD token niyo yabaye menshi kubera iki? Kubera yuko nahinduye mu ma test call, aya niyo naswapinze nza kuyashira muri aya mubona ngaha, nuko vyagenze. Urumva bisigure ngo nshatse gukora ama transaction y'ama stable coin, amadolari atigera ahinduka, aya bita ngo USD token, nca mfyonda ngaha hama nkashiramwo adresse nza kurungikako n'ibindi, ariko sico cigwa twariko turabira hamwe. Nuko rero nizere yuko nk'aba miners twese dusobanukiwe uburyo bishobora gukorwa vyose, hama kugira ngo ejo ntibize bitugore, ariko ushaka gukoresha izindi swap bisaba kucondera i protocole iba ifise ayo ma swapping kugira ngo bikorohere. Nuko murabona ngaha mfise shadow swap, ama shadow niyo iyindi projet iri implante kuri Corechain, testnet, bientôt izoja kw'isoko, iyi coin BTC nayo izojaho, ariko iyi nibaza ko ari iyo gukora testnet, ntago ari projet ndabona. Sync iyi ni projet kandi inakomeye, reka turindire rero ejo aho izogirako, hama tuze tunezerwe ivyamwa bivuyemwo. Mwari kumwe na Rider Hardworker, sinzi ko mukabona aho hejuru, Rider Hardworker niwe mwari kumwe muri iki cigwa. Ibisigaye abafise ikibazo murashobora kutubaza mugafollowinga no ku rubuga rwa Hardworker kuri Twitter, hama tugaheza tukabandanya n'ibikorwa bikurikira. Imana ibahe umugisha.